Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Nshuti bakunze b'ibiganiro bya SAVEUR divine, ndabaramukije. Muri kumwe na mwene so Pasteur Nestor NSENGIYUMVA. Muri rino yinga abakozi b'Imana batandukanye bafatiye ku ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Yohana mu gice ca 16 ku murongo wa 33 baratubariye ibitari bike byo kuduhumuriza. Ayo majambo avuga ngo, ivyo ndabibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Mw'isi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure, jewe naranesheje isi. Aya majambo Kristo Yesu yayavuze muri rya joro yagurishijwemwo, ariko arasangira n'abigishwa biwe bya Pasika. Mu gice ca 13 yari yababariye ko agira bavemwo, kandi ko umwe muri bo ahava amugurisha, bihava bishika Petero akanamwihakana ngo ntawazi. Ivyo rero vyateye uruhagarara rukomeye mu mitima no mu vyiyumviro vy'abigishwa. Nta cabababaje rero kumva ko Yesu agira bavemwo. Hanyuma rero mu gice ca 14 ababonye ko bafashe umutima canke bagize umutima wo kwihebura, bazazaniwe n'ubuzima bugiye gukurikira uko buzomera, abaremamwo ukwizera. Muri kiriya gice ca 14 abaremamwo ukwizera, berara n'abasezeranira ko azobarungikira mpwemu yera. Mbere kuko bagaragara ivyo ababwiye bibabujije amahoro, nkuko nari mpejeje kubivuga, nta cababujije amahoro nko kumva Yesu agira bavemwo agende batandukane. Byababujije amahoro mu buryo bukomeye, ariko Yesu arababwira ati amahoro yanje ndayabasigaranye, ahubwo mbere amahoro yanje ndayabagabiye, imitima yanyu yoye guhagarara kandi ntitinye. Somye mu gice ca 15 niho rero yanabahanura ati ntimuze muhirahire ngo muve muri jewe, ko nimwaramuka muvuye muri jewe muzoca mumera nk'ishami ryari ku giti iyo rikuwe ku giti c'umuzabibu. Nta kindi habasigaye ko iryo shami ryuma bakariturira. Ariko nimwaguma muri jewe n'amajambo yanje nayo akaguma muri mwebwe, muzoheze musabe ico mugomba cose Data azogikora. Mbere niho yarushiriza kubaremesha ababarira ngo, Data ikintu ico ari cyo cose bazosaba mu izina rya Yesu Data azogikora. Abahanura rero kuguma muri we, ariko kandi anabahanura gukundana hagati yabo ubwabo. Ati
naho isi ibanka mwebwe muzogume mukundanye, kandi nimwagiranira urukundo bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Noneho rero usomye muri iki gice ca 16 niho rero yabereka rwose ko agiye kugenda kandi ko aba azi neza ko abasize ahantu batazomererwa neza kuko isi ibanga. Arababwira ati ahubwo mbere bazobaca no mu masinagogi, muzogira umubabaro ukomeye, atariko nzobarungikira umufasha ari we mpwemu yera, azobafasha guhagarara neza muri ivyo bihe bibi muzoba muriko muracamo, azobafasha guhagarara neza muri iyo si ibanka. Mpwemu yera azobafasha kunshingira intahe muri abo nyene batabumva, muri abo nyene batabatahura, muri abo nyene bazoba bariko barabirukana. Ati kandi erega tubisanga muri iki gice ca 16 ku murongo wa 26, arababwira ngo kuri uwo munsi muzosaba mu izina ryanje, kandi sindababwira ngo nzobasabira Data, kuko Data nawe ubwiwe abakunda. Mu murongo wa 27, kuko Data ubwiwe nawe abakunda. Turi mw'isi duhwana na byinshi, ariko inshuti mukundwa uriko wumva aya majambo, nagomba ngo ndakuremeshe nisunze ijambo ry'Imana. Wumvemwo ibi bintu bibiri: Kristo Yesu ubwiwe aradukunda, ni nawe yari yavuze ngo sinzokwemera ko musigara mumeze nk'imfubyi. Kandi tubonye ngo na Data nawe nyene ubwiwe aradukunda, ngo kandi igituma dukunda nuko natwe twakunze Kristo Yesu kandi tukamwizera ko yaje ava ku Mana Data. Ko rero Data Imana adukunda, ko rero Kristo Yesu azi aho yadusize ko ari mw'isi kandi isi itwanga, kandi akanavuga we nyene ubwiwe ngo ndirega ndabizi ko mw'isi muzogira amarushwa menshi, atariko nimuhumure jewe naranesheje isi. Ko turi kumwe rero n'uwanesheje kandi akaba dukunda, ehe nimuze tureme ahubwo turushirize kumukunda, duhumure ahubwo turushirize kumukunda. Iyo Bibiliya ivuga ngo mw'isi muri n'amarushwa, hariho itandukaniro hagati y'amagorwa n'amarushwa. Amarushwa kiba ari ikintu gikomeye cyane gusumba amagorwa, ariko nta kintu numva kinezereye nko kubona mw'ijuru bizwi. Icompa nawe ukaremeshwa nuko mw'ijuru bizwi. Humura, ibyo uriko uracamwo mw'ijuru birazwi. Haleluya. Kandi bizwi n'ugukunda gusumba uko wewe wikunda. Bizwi n'ugukunda gusumba uko abantu bagukunda. Bizwi n'umuremyi wa byose kandi ashobora byose. Arabizi, humura.
ko Yesu yanesheje nawe uzonesha. None agasanga Kristo Yesu yarabiciyemwo kandi yari Imana, mbega twebwe ntibirushiriza? Hari igihe mbere yabwira abigishwa biwe ati ibintu mubona bikorewe igiti kibisi, mbega kucumye ntibizorushiriza? Yaragombye kwerekana ngo namba koko isi n'ab'isi bangiriye ibyo bangiriye, mwebwe ni mwebwe bazoreka. Namba isi inyanse gutya, mwebwe ni mwebwe izoca ikunda. Ariko nimuhumure, naranesheje isi. Nari kuri iri jambo rero, nshuti bakunzi bya bino biganiro, ko naho duca mu bitugoye, naho duhwana n'amarusho y'uburyo bwinshi, naho duhwana n'amageragezwa y'uburyo butandukanye, humura, mu ijuru birazwi. Kandi ko mu ijuru bizwi no gutabagwa kwacu kurahari. Twihangane, turindire ugutabara kw'Imana, isaha yayigeze tuzobona ugutabara kw'Imana. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Nsubiyemo kuvuga ngo humura, mu ijuru birazwi kandi ntizoreka kugutabara, kuko data ubwiwe aragukunda. Yesu ati ibyo ndabibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Nanje numva no kubwira ngo ndabikubwiye nugira amahoro muri Kristo. Ndabikubwiye nuhumure, ahubwo ugume muri Kristo. Wirinde gusa ico gukura mu gakiza. Nico ngusabira, nanje ndacisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen.